Bakozi ba television heritage reka ndababwira ko ari umunezero gusubira guhura namwe mu kino kiganiro ndabahe nikaze ni Himbaza nkuko mumenyereye dufata umwanya tuba umwanya wo kwakira umutumire kugira ngo aganire natwe ibikorwa ubuzima bwo guhimbaza hanyuma kuri uno munsi nkaba nagiriwe amahirwe yo kwakira Pastor Lopez muramuzi indirimbo ziwe zitari nke mumaze igihe muzibona haba kuri television heritage canke kubimenyesha makuru bitandukanye hanyuma ndamwakiriye kandi afise album yiwe nshasha ya mbere igiye hanze reka byinshi turaza kubimenya muri kino kiganiro kidasanzwe ni ikiganiro Himbaza ariko mu byukuri le projet en soi ni projet y'ijana no guhimbaza nico gituma navuze nti reka tumwakire album ari gisohoka kugira ngo tuganire nawe tumenye mbega byagenze gute yatanguye gute n'izingorane bon dimwe kuva ku ntango gushika uno munsi mbega byagenze gute adushingiye ntaye reka tumwakire abanza turamutse kaze cyane pastor. Shalom shalom umunezero kuba hano ndabaramukije yego. Okay niyoze ko nturinda kugaruka ku mwidondoro wawe waratubwiye kuri uri marié ufite umwana umwe kumburengira ko bari kwadukurikira no munsi bya ku bantu bari ari cyambere batanguye kubona ikiganiro yego. Ni Lopez nini nazwe nk'abantu pastori kwishengero the city of the living God mukiranira ca kane dubatse umwana umwe hari abantu ujite kugira bamumve neza the city of the living God ubabwiye ishengero na MTC sengeramo kwa Apotre Kevin yego niho baca babitahura cyane. Yeah. Madame yitwa gute umwana yitwa gute? Yitwa Ange Ninette mwana yitwa Himbaza yada yego. Hanyuma umwana angana gute asigiye kingana gute? Ari mu kwiza 1 année 7 mois mwaka umwe n'amezi indwi yego. Hanyuma wabaye ordonné nka pasteur ryari? 2014 yego. Wari muto cyane andi amabonane menshi. Wow, c'est vraiment bien. 2014 2022 imyaka umunani. Yego. By ordonné nk'umupastor uratangura worship ministry canke worship ministry yaje umaze kwinjira mu ibango? Oya nasanzwe nkora igikorwa cyo guhimbaza Imana imbere kwanza ama nibyo bwungere nkabikora mugarenza kuba kwinjira muri iryo bango ico gihe 2014 ariko ubundi byo guhimbaza nasanzwe ndabikora. Yego. The city of the living God yatanguye ryari? Twagiye ku mugaragaro ya 2014 ariko twari tumaze imyaka nk'ibiri itatu yego itatu hari dukora buhoro kuri ibikorwa by'ama evangelisation n'ibindi ariko ku mugaragaro niho twatangura iyo 2014 yego. Hanyuma mu ntango twakubona uri kumwe na Dr. Voice ariko ugenda urayisiga niko twavuga. Oya sinayisize hari igihe ugitangura gestion y'abantu benshi n'ibintu byinshi surtout ugomba kuva mu mpamezi n'izishengero mugitangura hari igihe usanga umuvuduko utokoroha ariko suko nayisize ko deja ndayirimwo nayirongoye ko radio mu ishengero ariko ni kugira ngo habe ni nko kuraba inzira hama kandi ukaburi kurereka abandi ko birashoboka yego. Nibyo bon turi mu kintu Himbaza tuba tuvuga ibijanye no guhimbaza ufise projet yitwa byose byarimwe na ngira ngo mu ntango twagitona karirimbo keza cyane byose byaremwe nawe waravyiremeye nacho remere kugira remix neza. Ya baraza kudukota muri commentaire
yes hanyuma yatangwa ari indirimbo ya mbere niyo ndirimbo ya mbere yasohotse yitwa byose byaremwe nawe bon wiyumva gute entre temps warayisohoye ari album yuzuye n'umunezero hari igihe bishika nkiyumvira urugendo ingene rwari rumeze nkabona ibintu byarakunze nkavuga nti mana uri umwizigirwa hamwe ngaruka numva umengo ndayifitiye ideni nari iki natanze juste nkumva naremerewe n'ubuntu kubona ubuntu bw'Imana yangiriye kugira ngo igikorwa cyose kibe kigeze aho kigeze nkitangure mbere atwa umurindi sinabona ko bari kumera uko ariko Imana yarabikoze numva nezerewe kugira ngo abantu bagire igicapo c'urugendo ingene rwari rumeze watubwira ryari watanguye gukora kuri projet ya byose byaremwe nawe yego projet nayitanguye 2019 kuvuga hano natanguye kumva ko ntegerezwa kwinjira muri studio indirimbo mfise mu makaye ndazinjize muri studio 2019 umwaka wose ama niho hagiye kuja indirimbo 2020 n'indirimbo ya mbere muri juin yaciye ija ahabona ego byatanguye 2019 byatanguye 2019 hanyuma album yasohotse muri 2022 kuvuga imyaka 3 ans album iri kw'indirimbo zingana gute album igizwe n'indirimbo 11 harimo izibona hari izo twakubonye mu maclip waduze ruguru za mukike ego en fait gushika uno munsi iyi projet iyo bimaze gutwara uburyo bungana gute ndabizi ko itarahera okay niba atari ba bon ija autour de 25 millions 25 millions biba bimeze gute kugira wumve yuko ushobora kuinvestisa dans un album juste urenganya kugura imodoka canke kuinvestisa mu bindi bintu uba bon ubaje ikibazo ciza andoka niyumviriye ibyo hari kuba hari ibindi nokora mu buryo bw'umubiri bigaragara ariko maze gusohora indirimbo ya mbere ya kabiri hari ama feedback ama message uronka kumva umuntu yakaravuga mani guhezagire nari naraguye narasuye mu byaha ariko indirimbo yawe nayumvise yongeye kunsubiza mu rukundo inyibutsa urukundo rwa mbere rw'Imana none uyu munsi nafashe ingingo yo gusubira mu rushengero undi ukumva nari ngwaye uko hama numva noyumviriza yayumvirije numva insubijemo umutima wo kwizera Imana ntangura kwatura amajambo hama ndakira ubundi ukumva je urumva ivyizigiro byawe byabuze pe hafi kwiyahura numva ataburyohe bw'ubuzima ukumva message atandukanye hirya no hino ukumva bwa bundi kikorwa ndiko ndakora kiko kiravura imitima y'abantu rero Imana igusubijemo ikakwibutsa umutima wayo naca mbona rijya jambo igihe Yesu afata umuntu harimo daimon akazikuramo akazita mu ngurube ufashe amafaranga ingurube imwe igugwa ukacugwiza n'ingurube yemeye ko zipfa n'ubutunzi bwinshi rero naca numva umutima w'umuntu uri kurakira ukakira Yesu aho naho ntavuze abakirijwe umuntu yarafise ingwara umuntu yarasubira inyuma yabuze ivyizigiro numva atacu ntokora iyo yabaye motivation yembwira ati kabundi sinihagurukije nta masindi ko ndakora ikintu carico cyose rero nkumva ahubwo ntacu ntokora ndagishoboye ndagihambije kugira ngo ubuzima bw'abantu bandanye kumererwa neza yego ndashaka kubaza ikindi kibazo n'ikibazo nibaza ko cinkora umutima hari abantu bafata yuko ce que tu as investi ari ngombwa en fait uronke retour kuri investissement
Ok. En fait uri prêt kubandanya kuko urumva umaze gushiramo ingufu nyinshi. Uri prêt kubandanya igikorwa ku rugero rungana gute nkamwe ibyo washizemwo financièrement bitokugarukako? Ndi prêt gushiramwo ingufu zirenze izo nashize mu bwa mbere kubera ntangura sinaje ntangura ndondera amafaranga, naje numva ko ikimpusi ibyo byose hari umutima w'Imana nifuza ko uba mu bantu bayo, mu bayimenye n'abatarayimenye bakamenya umutima Imana bifuza ko. Hama amafaranga ico ndico ntaco dupfa. Fitaniye amahoro n'Imana n'amafaranga ni feza n'izahabu byose byari mu Mana. Amen. Ayo azoza uko ndiko nitwara iby'ubwami bwayo sindabikekera. Ndabizi ko Imana ishoboye gukoresha yavuze ngo naho mwebwe mworeka kuvuga umuntu uhagurutse amabuye. Rero amabuye arashobora kuba bien sûr ni amabuye ariko n'abantu mugabo batari sanse kubikora muga Imana ishobora kuzokoresha hirya no hino kuko nifuza ko uwo mutima w'Imana uganza abantu bakamenya Imana. Yego rero mvuze mu ncamake niteze gushiramo ingufu nyinshi kuko Imana izonshobotse ahubwo kugira ngo mbandanye. Amen. Kandi bizagenda neza sisiyo. Hanyuma album wayise byose byaremwe nawe kubera iki nyene wahisemo kuyita gutyo? Nayitse byose byaremwe nawe kubera kugira numvishe umuntu wese ko Imana niyo soko y'ibintu byose. Wewe uruwayo bijya turondera byose niyo ibitanga niyo ibirema niyo ibikora niyo ibikomeza kugira ngo numvishe umuntu ntacuri ntacoshikako atariyo kugira ngo vyame bitera umuntu wese kuza kwegerayo kuza kuyibaza kuza kwishiramwo ivyizigiro kuza kwirondera ku byose. En fait nagombye kumvisha umuntu hanze yayo canke kure yayo nta buzima byose ni byayo byaremwe nayo. Yego kandi ikindi byaramuremewe byaremewe uhoraho natwebwe twaremewe uwe no gukora ibyo agomba. Fete muri make kugira ngo umuntu byame bimuzana kumva ko ndakeneye Imana. Yego malgré ibyo noronka malgré position sociale noko occupa ndakeneye Imana. Yego ni uzuri byapfuye. Yes. Witi bitariyo. Wanyemereye ko tuyigira remix. Uko bihindukize gushaka. Yeah, reka tugaruke en fait bon. Twagiye tubona imidiho itandukanye igize album. Mbega ubusubira kutubwira genre indirimbo ziri kuri album yawe. Zarizo hariho byose byaremwe nawe, hariho mishorira, hariho ku birenge byawe, hariho ntabura uko abigenza, hariho urandengera, hariho hariho warakoze, hariho muze mwese, hariyitwa ntorakure, hariho yitwa yaruguruye, hariyitwa yarampariye, hari yitwa ndakwihaye. Yego. Hanyuma nivyo ni bon hari indirimbo zagiye zirasohoka imwe n'izintahe wagiye uraronka zagukoze ku mutima zana gutera intege kubandanya iki gikorwa. Yego nabicishijemwo ndibuka umuntu ntari no muri kino gihugu yandondeye aranyandikira ambwira ko yari hafi kwiyahura hama yumviriza indirimbo ntabura uko abigenza hama kabisa
kabisa yumva iramusubije intege arabivamo. Hama yindi ni umuntu yari muri confusion, yari muri ville imwe, bo atabona ukuntu yobigira ibintu by'akazi yari kararondera, yumva yogenda ahandi mu yindi ville muga kandi handi uvuga ati ni nkuko uvuga ati kuja ahantu hari mu ntambara, gabo yumviriza mishurira, acakura isengesho, Imana ndago mu mishurire ivyo nkwiye gukora. Hama aca yumva yogenda muri iyo ville kandi abantu bose bari autour de lui, meme n'abavyeyi uvuga ko ntibiri sens ko yoja aho hantu. Hama indimbira muyobora yumva isengeramwo, hama aronka éclaircissement y'Imana, hama aragenda, hama acaronka akazi, yatushije amahera fois inshuro nyinshi yayo yahoragira, kandi abantu bose bavuga ati ivyo ugize ntibibaho. Hama uwundi numvirije urandengera nyene nari nagicishijemwo, yari yarasubiye inyuma mu vyaha kabisa, atana akanovera ko kuja mu rushengero acumva, aranyandikira liste ndende andetayira ingene bimeze, hama arambwira ubunye rero numvise ko Imana nta rubanza iriko irancira, ahubwo iriko irambwira ngo amen. Yego. Bo n'izindi reka ngeze nibaze ko uzogira nk'igitabo yego. Wow. Hanyuma abantu mbega nivyo ukuntu bayakira uri satisfait? Bo anishika ugira kiragenda. Bo muri make novuga ko sindi satisfait gose, ariko quand même sinogaya kuko ndamaze kubona amashengero atandukanye muri sud, centre, nord, ruguru, banyereka ko atandukanye barazikoresha. Dernièrement abantu bantumiye bacambwira igituma bantumiye nuko abantu basavye nyene, sanga nyene abantu barazikoresha muri ako karere amashengero atari make. Ivyo ni vyiza cane, twari tumenyereye hari ikintu iyo ari umuntu mushasha aje kugira abantu bashoke babanza kumwakira, babanza d'abord ku batoninde wavahe wazanye iki, babanza kuzibira. Mugabo en général novuga ko kuko n'umunezero wanje ko ziriko zirafasha umubiri wa Kristo mu mashengero. Yego. Nibaze ko yari réussite. Novuga ntego. Nubwo hakiriho quand même ko avance. Yego. Mu butumwa washize kuri ku ma social media wavuze yuko umuntu aguze flash CD akontribuye kuri projet ikurikira. Bon, turaza nivyo turaza kuvuga par rapport ya ingene abantu bashobora kuzironka nivyo. Wiyumvira yuko projet ikurikira yoboneka mu gihe kingana gute? Bon, c'est long. Wifuza ko yoboneka mu gihe kingana gute? Projet ikurikira nzoyitangura mu mwaka utangura mu ntango yaho. Yego, kuko avant yuko uyu mwaka d'abord uhera, nyine urumva msindi projet takiduciriyemo ya concert, tutumira abantu bose tariko atubonera ku mateleviziyo canke hamwe ariko baze duteramane turiko turahimbaza Imana. Urumva ico naco concert ni isaba uburyo, isaba ari ibikorwa bien sûr, kuko abantu baba bakeneye vyiza mu buryo bugaragara na vyiza mu mweme. Ibyo byose umva nivyo bigiye turiko turakorera ko uyu mwaka, ariko umwaka utangura tutangura niyo projet nayo ya album ikurikira. Yego. Vraiment c'est très bon. OK, hanyuma abantu bazironka gute muri kino gihe? Yego. Twadishize mu buryo bwa flash na CD kuzifuza, aho kandi pourquoi pas na carte mémoire. Ahanca ndahavuga ikintu ushobora kuvuga ati jewe nozitelecharge nko kuri YouTube canke nkayikura
kamuga akantu kamwe umukozi wanje nigeze kumva avugije indirimbo yari yasohotse dimanche nza numva lundi ariko arakavuza shamaze iyo ndirimbo yikuye he yasohotse mu ijoro dimanche lundi mu gatondo nza numva yayifuza amazu yikuye he kuri stage ine bayiguhaye kubona ngo yango ndakagura numva abo bazigurisha bo barazicisha amafaranga ariko bo ntaco biba byabatwaye ariko twebwe byadutwaye uburyo donc usanga nta kigarutse ni naco gituma nakubajije muri kino kiganiro kugira abantu bumve ikiguzi kiba kiri inyuma ya projet mes chers amis urumva juste wewe wakoze un projet hanyuma hagaca habaho undi ku ruhande ariko aramultiplier ayitanga ayirumukako quand même c'est injuste yego hama kandi n'uwo wundi wese yibaza no itereshaje canke ari nzo maze gutereshaje nibaza ko byari byiza ni education nziza ko umuntu yakoze igikorwa nk'ico uvuga ati quand même ndamufitiye ideni ngiki kugira ngo ibikorwa bibandanye kuko naho tuvuga ko Imana ari igikorwa cayo ariko kandi ni mwebwe abantu Imana ishobora gukoresha ni mwebwe ho kwankuraja ho gushigikira abaririmbyi donc ibyo bikorwa by'Imana umuntu yashizemo ubwo buryo ntihumve ko kugitora kubona ari ikintu naho dukunda ibyagusa mugasi byiza mve ko kugira abandanye ibyo bikorwa ifo ko hokonesa nyimba zaragufashije ukayigura rero muri flash canke CD fanye naho uyikoresha mu modoka canke ama television ukavuga ati nzonayigura nubwo ari izo mfise kugira ngo igikorwa ndagishigikire nzobushigikiye jewe nzobushigikiye igikorwa c'Imana exactement bazikura nibaza ko ari no kukumva umvise impact indirimbo zikora ku buzima bw'abantu zikagarukana abantu kwishengero abantu bari baratakaje ibyizigiro zikabagarukana mu ibyizigiro turifashe umva uyiguze ntaba ayahaye wewe ahubwo abashizemo ukuboko mu kugira ngo nimba hakijijwe umwe hakizwe 10 20 bashobora kwikura hari magasin yitwa Giana Shop iri muri Galerie La Perle hepfo ya station yo kwa katikati nihiri canke ushobora kwakura 60 852 694 canke mu Kirundi 61 majana 852 majana 694 umuhamagaye barashobora no gusanga bayiguhaye ahuri ego hama twashite ku giciro sinzi ugereranije ayo mafaranga byatwaye twaragerageje kuraba twashyize flash kuri 50,000 kino gisurinya 50,000 nicyo twifuza bwari umuntu ashobora kuvuga genda ikeneye n'ukuri mugabo sindashikana hano shika ngahakada ko yensiste ko atabishoboye mugabo quand même tugume muri logique yuko turagomba ko avance mu bindi bikorwa umuntu twashyize kuri ariko kandi urashobora kuduza kubona ababikora kandi cyese ndakuhayo ndirimbo yaramfashije cyane karenza gutyo yego exactly tugaruke ku gikorwa ni ibiki byo byarakubereye nk'ama challenge muri urugendo rw'imyaka 3 gukora iyi projet cyambere hariho ikintu ca distance yaho nakoreye indirimbo nazikoreye muri studio iri mu Rwanda umva ageza kozwe na producteur ndi yitwa Bruce twari izindi 3 zakozwe na Wave Lab Studio Fabrice Nzeyimana yego donc urumva iyo distance kubwa mbere nawe bije kujayo kwa enregistrer n'ibindi ama backing n'ibindi hama ndagaruka ndasubirayo umva ikintu ca distance
kuvuga niyo mukominikana n'umuproducteur ibintu murungikiranira agiye bifata umwanya gato kugira ngo iyo communication yorohe. Ikindi ni les moyens, uburyo kurumva byari bizimvye. Navuga birazimvye uko yego birazimvye. Murumva ni audio ariko kandi hariho rero na video. Hama kandi abantu barakunda kubona amashusho meza kandi meza. Rero uko baba exigent twabonye amashusho muri CLM, tubona amashusho y'ibibanza bitandukanye bizimvye kandi murabona ko harimo vraiment bon engagement nini wakoze. Umva ibyo byose uburyo kubera haba hariho exigence y'ibintu byiza. Ikindi ni kijanye na kuba ariho gitangura. Hari nk'abamenyesha makuru iki donc bitoroha facilement. Ego ntabakuzi nyene kugira tore n'indirimbo yawe canke iki, ariko nabo bifise na management, bifise abantu bagufashije. Ego en tout cas c'est bon. Ego ni ikintu bien sûr mba nategeza constitute team kuya nasanga ndiko ndakora byose. Ego bon reka imbere ko turangiza quand même nibaze ko hari nk'abantu bakoze cyane baragu bitanze cyane ni nka batatu canke bane boshimira mu buryo bw'umwihariko ni bande? Ego cambere noshimira bien apotre Kevin donc ni shengero byose abo reka ndabahereko. Hama shimira Elar John Elar ari badukorera amashusho tukano umuntu muri urugendo kabisa. Ego abandi noshimira ni team management yanje harimwo the heart of God baraza kwimenya heart of God management nzi uwitwa Berti n'abandi utabona. Voilà kwambwiye batatu reka ngenzi. Okay en tout cas nibaze ko urutonde runini nyamubise urugendo rw'imyaka 3 ibikorwa byinshi cyane byakozwe. Natwe tugushimira cyane kuba mu byukuri warashoboye kwitaba uwo muhamagaro ukisacrifier kugira ngo ushobore kuzana indirimbo. Turabibona kuri television kandi turabibona everywhere. Urabona mu byukuri ko ni igikorwa kiriko kira kora ku mitima y'abantu. Turagushimiye cyane. Ego anje ndabashimiye cyane quand même urumva ni kwambwiye batatu kambugo wa kane ariyo Heritage TV nawe Bonaventure ndahengeshanye kudutumira. Kuri Imana ibahezagirire twamutere mu imbere cyane. Amen. Reka pasteur tugushimire hanyuma abantu tubahimirize kubandanya bashigikira iki gikorwa. Ni byose byarimwe nawe kwifuza amadetail nibaza ko barashobora no guca kuri réseaux sociaux zawe bakakwandikira kugira ngo bamenye mbega bashobora kuronka album gute hehe mu buryo bw'umwihariko. Ego murakoze cyane rero. Ego nta murakoze. Murakoze namwe reka tubashimire kuba mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera kino kiganiro. Himbaza no musi turangize ngaha duhana isango mu kiganiro cy'ubutaha. Mushishikare ku like kiganiro, commenter, partager kugira ngo gishobore guhezagira n'abandi benshi. Murakoze rero naho ubutaha.